teme n'ingaruka y'intwaro mbi abarundi ntibacizera. Intwaro rero buriya kampire ku ntwaro jewe, intwaro burya nayone rimwe na rimwe iramenya ko ari mbi. Rero intwaro nziza ubundi, intwaro nziza yoyo ubwayo irafise ibiyiranga. Icambere nuko nibaza yuko ari intwaro usanga irondera ico kirya bita mu kirundi ubumwe bw'abarundi, nibaza ko ari cohesion sociale, sinzi ko ari équivalent mu gifaransa, le bien vouloir vivre ensemble y'abanyagihugu bose, aho usanga ata kwinubana, atawutunye kurusha uwundi, aho inzego z'igihugu usanga zitunganiriza bose ata wanja wangura, ata kuraba ngo yaturutse muri pori iyi canke iyihe, umugambwe ari ibindi. Rero uno musi ivyo turimwo mu Burundi, intwaro turimwo, nibaza ko nayone irabizi, irazi ko ari intwaro mbi. Rero iyo imaze kubimenya, ukutizerana kw'abarundi ntabwo biyigwa nabi. Nibaza ko ari ahubwo biyigwa neza kandi ikanatora n'inzira nyinshi zo kubikomeza. Ari ibihiye ubona usanga uwugerageje guhaguruka ngo ayigwanye, usanga atazi ennemi wiwe, ntushobora kumenya ngo ni uwo mu ntwaro, usanga ari umugenzi wawe, usanga ari uwo muvukana. Ibi ntibibagwa nabi, ibishobora kubagwa nabi bobo birabanezera, babishiramwo n'amahera menshi juste kugira ngo bitsimbataze ku butegetsi, kandi ataco bariko bararangura na kimwe ngo gushika Yezu Kristo agarutse. Bon. Abarundi rero kutizerana kwabo ariyo intwaro mbi izi ko ari mbi iganisha ku kutizerana kugira ngo igabanye la force de la masse, hama ibacemwo imigwi. Nico gituma babona n'abacutsa agatima ko kurwanya iyo ntwaro kenshi bigorana ko batera imbere. Tugiye muri iyi monde moderne tugezemwo, twategerezwa kuba dufise un état moderne, ariko dutera dusubira inyuma kure cane mu myaka yahera. Ubu dufise amaoutil de communication, amamedia niyagaruka akaba aho yoje kudufasha gushika kw'iterambere, ahubwo aragaruka afasha intwaro gucamwo abarundi imigwi itandukanye, bakayareduza nubwo hoboneka groupe iri solide yishize hamwe ngo ishobore guhangana n'ubutegetsi buhari, usanga yacitsemwo kubera abakenye. Ni yabaye choix yo gukenesha abarundi. Je sinibaza yuko bo batabona ko Uburundi bukenye. Uburundi burakenye kandi barabizi, ils s'en rendent compte, ils s'en foutent, ko bobo barafise objectif. Nibaza ko ari choix politique, c'est un choix politique ko Uburundi uno musi ari ubwa nyuma kw'isi bukenye, c'est un choix politique yabo. Bobo baritoreye ko bazoba bana harya iyo umuntu akoze yivye par exemple ikintu akiba amahera aha, burya bumva ahanwa, barajana bakamushira ahandi kuko barazi yuko atawutera uwundi. Ico nokwita parcelisation des intérêts y'umwe umwe, bavuga ati ngaha je ntuntera, ngaha ntuntera, on s'en fout ingene abarundi babayeho, twebwe reka twigumireho gushika Yezu Kristo agarutse. Rero urumva ko bigoye, abarundi bo kubera bakenye baremera akagurisha mugenzi we, akagurisha mwene wabo. Ivyo rero biranezera kandi ivyo urumva bizotugora kuvamwo,
ko Uburundi butera buja habi cane vraiment, arico mubona uye n'iyi migwi iresista bigora ko yiyubaka, biragora rwose 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 rwose. Reka ngaruke ku bibi ubona abantu baca biyitirira bariko baragwanya ngene mprofitiremo ngabishe, bishobora kuba bitaririye na teme, mugabo jewe ni initiative yiwanje message. Akenshi hariho aba personnalité bari influente ukunze gusanga bitirirwa imbuga nshasha zije juste ni muri iyo but y'intwaro mbi, kugira ngo isamaze abarundi bandanye muri kwa kuba gutererana icizere cabo, bakiyitirira amakonte y'abo bantu. Abarundi rero kubera ko batamenyereye ntibari connecte benshi, abari connecte nabo nyene ntibamenya kurondera amakuru yose ahagije kw'ico kintu. Hari igihe usanga ari nka organisation à but non lucratif. Reka par exemple nihe nk'icitwa Oricoto, ico je ejo narakigizeko recherche. Oricoto ni ONG locale ijejwe umenga ni organisation de lutte contre le chômage et la torture. Rero niyo ugiye kuraba ivyo ivuga ni critique kuvyo tubona imisi yose, umuntu yanyuruje amahera ntahanwe, aho guhanwa akahindurirwa poste. Kuvuga n'ivyo je ngiye kubisoma nkaba nzi ko binkorako, ndashobora kurondera gupartager experience yanje, nkashaka kubandikira kuri page baceye kuri nka Facebook, bagashirako umwidondoro wabo, ama numero de telefone. Nshaka kwareka juste abarundi bakurikirana, ni benshi bakurikira Semerera barashobora kumva message. Ubundi ifo kubanza kuraba ko uwo mwidondoro ushoboye kurondera kuri internet nk'aya ma organisation à but non lucratif aba afise amasite ya internet, ko kubanza ukaraba yuko uri kukomunika n'umuntu we, ko hari abantu benshi ubuye bagwa utamenya. Je reka ntange anecdote iri personnel. Jewe nkiri Burundi twandikiwe vuga n'ivyo twariko turavuga, ariko uwo muntu aca ambwira ngo reka ndaguhe correspondance ngo muhurire ngo kuri ambassade des Etats-Unis, ampa numero ya telefone. Mbe sinamenya ko ndiko mvugana n'umukozi w'iperereza, ntatogwa mu mutego w'iperereza. Ngo genda muhurire kuri ambassade des Etats-Unis. Eliazar, mikrofone yawe iri kunyeganyega kumbure, hari ukuntu biriko biracikagurika araze nk'umunota n'inusu bitanguye. Ubu vyumvika ko umenga uri kure ya mikrofone ariko irikora nkagaze. Muriko muranyumva? Ubu ni sawa. Rero nariko ndavuga anecdote personnelle ya ntimwayumvise ndayisubiremwo? Kumbure yisubiremwo vyoba ari vyiza ko twakumva mugabo vyenda birakatika. Nariko ndavuga nti reka ndababwire anecdote iri personnelle nayigeze gukurayo turi Burundi. Jewe nigeze kuba ndiko nandikiranira n'umuntu, abantu personnalité ubona nzi ngo ni wa wundi. Vyo nariko ndavuga nti abarundi barakwiye kumera amagabo, iyo aba bantu babona biyitirira Semerera, ejo urashobora kubona urubuga rwitwa Semerera ruvuga ivyo uvuga wewe. Eske ico nshobora guca nibaza ni eske ni Semerera nzi, nomenya gute ko ari we? Ifo kumenya kurondera amakuru imbere yo kubanza kuja
en contact n'uyo muntu ukavugana n'umukwedishanja amanimero ya telefone. Je rero ivyambayeko nigeze kuba ndiko mvugana n'umuntu nkiri i Burundi, ntiyari mu Burundi. Rero hama uwo muntu aca ampa correspondance tuvugana ngo duhurire ngo kuri ambassade des Etats-Unis. Ariko amakenga yoyo urumva uba uyafise rimwe na rimwe. Icankijije nuko uko kugira amakenga kwarankijije ubwa mbere, ko nca nsanga kandi uwo muntu turiko turavugana, uwo muntu ampaye kuri profile yiwe n'umusoda. Aho oye rero naciye ubwo nyene mbroka nimero. Rero nari natanze akarorero kuri Oricoto, sinzi koko mwari mwakumvise. Oye twatwumvise rero gukora introduction kuri we, yes, ego twavyumvise. rero mu bisanzwe iyo hari ikintu gifise gikora kubw'inyungu z'abarundi bose, usanga akenshi hari baca baza kuciyitirira juste kugira ngo bafrene uwo wese yotanga amakuru ajanye n'ibiriko biraba, akamenera ibanga nka bamwe n'abandi. Ni ukugaba rero abarundi bakiga gushishoza. Imbere yuko utangura kuvugana n'uwo muntu, banza wihe umwanya wo kurondera amakuru kuri ico kintu. Namba ari page, wihe umwanya wo kurondera amakuru kuri ico kintu, kuko iperereza riragerageza kwinfiltra ibintu vyose biharanira inyungu rusange. Niyo message nashaka guhezako, abarundi gutanira icizere. Urumva intwaro ntibibabaza, nibaza ko ari choix politique, niyo choix politique ya CNDD-FDD. Birayihimbara, ntabwo biyibabaza, birayihimbara. Nta cohesion, nta bumwe buyihimbara, kuko ubundi irazi neza ko ari menace, izi neza ko ari mbi, irabizi. Niyo mpamvu tunezerwa nubwo hari cohesion sociale hagati y'abarundi. Murakoze. Urakoze cane kuri iyo conclusion, ariko neza ko burya ari ubujuju, kubera evidama iyo hatari cohesion sociale, hatari kwizerana, nabo nyene kuri some ntibasubira bakizerana. Urabona nk'intwaro zagiye zirashwenyuka nk'iza Union Soviétique, ba Ceausescu, ntabwo habuze inkoho, ni juste systeme yonyene yitembagaje kubera itari sustainable, itari yiyubatse, itari mu abantu bafise ineza y'igihugu. Umwe wese yafita kwiproteja, ugasanga ni nk'ingwe ziri mw'ishamba, umwe wese agomba kwiproteja, ashobora gukomana n'uwundi n'uwo bavukana, ibintu nk'ivyo. Hanyuma n'ivyo ariko abantu biyubare na malheureusement n'ibijanye n'iyi topic nyene ko atawizera uwundi, mu gihe cane cane ari mu vyara vya CNDD-FDD, Eliezer Wokwimyuti ugize neza, muraba yuko ata muntu yiyitirira uwundi, haba mu social media. Nabonye ntuzeye naje nigeze kugira ntuzeye kubona Chimamanda Moses ngira subscription, mugabo munyuma ko mbona ari babiri, original n'uyuwe. Kenshi na kenshi original afise abamukurikirana benshi par rapport y'uwo mushasha, ko birumvikana yukereye iyo ufashe nka Pacifique nazo ugomba kumukroninga. Of course nibo bajya ba followers nja gucu uba ubimura, mugabo ibindi byose biba bisa navyo, ku buryo nk'umuntu mushasha agiye ku social media ushobora kumufata. Donc ndi kuba very careful. Ndavuze gukora ama video atari make kubijanye na ntuze na sekite kuri social media, kuri internet en principe, atari ibintu vya politique gusa. Ni ikintu jewe nkora muri IT, ni ikintu cambere dushira imbere cyane rwose, cyber security, no guproteja identite yawe. Ivyo udashaka kwereka umuntu, nubwo bitaba vyo gukora ko ifoto ushaka ko umuntu abona, ntabwo umuntu yoyibona kubera ntushaka kuyimwereka, kubera wadesize ko ari privacy, na privacy yonyene bica bija ahubwo na video nakoze uno musi, ikintu tangu gasape chat, aho ngo bavuze ngo ushaka kuvugana neva. Je sinzi ndavugana neva mu bantu b'Imana, mwe mugira Imana. Jewe na meya sinzi nuko nona muvugisha, mugabo murashaka kuvugisha neva, sinzi nyisho baba meda ntureka. Nibaza ko ashaka gupromoteka nk'iyo chat, iyo application, mukashaka mu telefone yanyu etc. Mugabo ugasanga ntabwo muri protege. Nabaye nerdy, ndademonstratinga nk'ikintu bita encryption,
muri WhatsApp bagira encrypted, ni ukuvuga umuntu ashobora kubyiintercepta ari mu nzira, ntashobora kumenya iyo ntuzeye ivyo mwariko muravugana biba biri encrypted. Nagize demonstration un peu scientifique, pas scientifique, ntuzeye muri software ashobora ku-encrypting ibintu nk'ama pass. Donc mwagiye muri database, aho bita database, base de données, urashobora kubona aba users muga ama password yabo aba ari ibintu gibberish, ibidome vyinshi, string ndende yabaye encrypted, udashobora kuyigarukana ngo ushobore kumenya ngo iyo password yarinde. Autrement dit, niba uwo gasape akorana na SNR, ni ukuvuga azoza abareka ico bita backdoor, donc ashobora kuja muri backend ama database bakaraba ivyo abantu bavuganye vyose, muga mugihe biri encrypted, nka muri Amerika nka canke nk'izi za chat z'abanyamerika ninde kandi itunze gukoresha WhatsApp. D'abord muri Amerika baragorana cane, ntabwo baha FBI ngo bama bahanganye na za Apple twuguriye ifone ati no, twebwe ivyo ntabwo muri terme de service bimwe Ndorere yavuga, ibi ntabwo tubirekuriwe, ntitubirekuriwe. FBI igaheba kiretse kumbura ari crime yaheye hejuru cane, ubwo ntibuza gutata. Ariko na cane nuko muri izo database iyo ziri encrypted, n'umudeveloper nta muntu n'umwe ashobora kubona ico kintu icarico. Application nizo zibwirana ingene decrypting. So iyo gasape ntabwo iri encrypted co kimwe na WhatsApp. Ico ni kimwe. Ca kabiri nuko on ne sait jamais, aba SNL bashobora kuba bafise access kuri backend, ivyo muganira vyose abantu bakaba bariko barabisoma. Ntavuze ngo ntimuyikoreshe, mugabo à vos risques et périls.